entre temps nyene ko atabintu bishasha muri salo yanyu patrone wanyu ntaherutse kutugira kandi umwaka uraheze hama twebwe turaba client fidèle so nta kintu gishasha sha ivyo uyu mwaka washasi bwa oya ivyo ibi babwire Mbona baza batayindi salo uzosubira kujamo atumari nyene ni wiki d'exceptionnel muzotuzanira bishasha mutahora mukora Sonia udashaka kuyibagiza bigisha imwe unavyuzi muri iki gisagara niba ande baturusha ibyo twe niba aho wibaza ngo ntabizi ahashaka gusa barakumviriza ntumuzi Sonia basi none ndababaza aho mwavugiye ishusho siniko ndabumva ko ndi MuriKaske murashaka kumusigura icyo muri kumuravuga ewe ndumva ndabishashe kubimenya tukana ngo bano bashike kabiri ngoga ye ora gwesto mayi gusaba none are imishatsi reka kuma kubera urusaku umbiriza ndakugira ikintu kimwe nduwoko usutwa suna sasa nabidi nisikie na mimi manjonjo ngira numve nibikishasa Sonia nyibwirire ariko ndagira yuko umwaka ugira uhera atakintu gishasha ata promotion atabishasha wewe shaura afise umutwe ucibuka neza uribuka ko la fois bati batugiriye akantu nyene aka promotion nyene omega indwi yose uri ko tudasiga cyose ku buntu by free sha on patron nga shakova arazi kintu cyitwa marketing ariko ndabaza ariko ndababwira rero ngaba bariko rambye ati umwaka wo nivyoroshe na gato rero ndiko ndarindira inkuru tugire JB hari ndarahiye hari sivyo semene gusa oya arabashaka mwese bakiriya bacu ba misi yose tuzoge tumwe naje nzoge umusosije hello tuzosereba wow bizobera hehe no je ko shushe aha nyene hose hazoba bashitse amatara hakaka mugabo patron wawe bigeze birefa bigeze too much nafsi noti bon ego ndavyumva mugabo rero ko iki atashatse ko tugumya irya promotion turadukorera someye uraza ko ni faranga ryaje ndabije ofete mwiza ndakubwira ico rero nico bita marketing wumva marketing ni aho niwe ndamubona kamani kwije nzobimubwira ati kwaye gutese nuko nyene ba JB ngaha nabafise batume n'umutwe baturuhisha ariko barafise ama customer care itesa brand imoma customer credit abogege kutiga biragatsindwa birasa ko ndabisubira ngabo yavuze costume care okay we mugabo yasanzwe izo ndi muri uravuga zaje mu ndege nizaje muri bajaji cyangwa imoto ariko yavuze se ndasaba ivyo mubirekere bene ivyo please ko ngaha turatwe kiriya kibitama kigenda kivuga ibintu kitaka ariko Sonia yabivuze reka ndabatera inkuru uragwaye baje gende muri pharmacy babona ko jewe nta mituweli nkoresha nivuza 100% nimba ari umugore nimba ari umukobwa basha habe no kunda ugira mbaze iki donc ambaze donc umva anyakire hewe yakasha barinze babikorera wewe twe naho twambara utubutura twa 1500 n'utugoka twa 500 urabizi umva gute mbe wazo ko twebanye babo twikoze baje wazo twebo twikoze rekashare kurazi kuntu ndafata nawe baragaya nahe si wowe ngo twavuye mu no umvirize mugabo jewe vraiment ko nyene ari muto nka mwebwe maze kubona ibintu n'ibindi en fait abagore ku bagore nuko bimera bakirana nabi babonana nabi de même abagabo bakirwa nabi n'abandi bagabo umva imeze uko nyene nuko nyene byo nabonye yatwe ndabagabo ivyo navyo dukora no notubeshe wewe différence ihe cyemura mbona ko sari yari yari umbiriza rero ndabwiye ukuri twese tumeze cyo kimwe twese turi bamwe uko bimeze kandi mubifata uko nyene kandi niko biri niko byanditswe mubireka uko nyene mwabuze ibindi muvuga bigira MuriKaske cyane mwebwe abagore murafise ibintu tuntu barimo umba ndagushyigikiye fils dufise tujalousie no gukunda inda turuhishaga mana ya wandinda birimo
ugasanga umuntu ariko umva ugasanga umuntu kugutwengera ntagutwengera kwakiriye nta kintu na kimwe imagine ariko Sifa wowe kuva wagumye uva muri iyo kasike uvayo winjiye none baza ko kwafu yawe habumera neza kweli reka usuzwa muri kasike ibikenewe no gusuzwa shabira biraharawe je ngo basunga banyirinze mama we gusa muri ugasanga umugabo yinjiye ugasanga umugabo yinjiye arinjiye ni sawa je ni bon wowe hataye ugasanga umugabo arinjiye umukobwa mubonye umukobwa agatindagura kuregeza amaso arere mu mengo kamukunze mugabo rero ivyo byose igihumbi mugabo rero abagabo twese abagabo n'abagabo baseyutse usanga n'umugabo baseyutse apana nkatwe twambara ububutura bw'icatani igashareka mbere batanga twebwe ngo botwikoze n'ukuntu usanga badusuzugura bakatugaya baraturaba umwe ngo tunuka gasuri mbega uraza yuko tuba twabarambiye kubava imbere mu maso yabo oya muri zabasha ndababwira nukuri nimureke kurya imihari afite mu Burundi niko tumeze nuko nyene niko Imana yaturemye ni kwiyakira nta wundi no mu Burundi buzanye igihugu cyose basha ahubwo rero yo mwabona amabuja wanyu uramubwira no kuri jewe tuzane na buwanyu ko ibyo byose ni wabigira byo nta na kimwe mabuje bize mutuzane n'abashiri banyu bose abakozi n'abayaniki niki atuna abayani yakoze none abo ni barimwe oya naba bebe bo ababebe nabikubwiye naba zafisi n'umuti ariko Sifa cyo nari nifuza kubona umusheri wawe vraiment ati ngene usange nagufata neza sesi yuko mane yanje ubu muri jeune no kubiza kuri konshaje bon wera no mwana mwiza gute Sonia n'umumarayika yibereye aho hewe yemera byose nkakiranga ibyo ndavugiye byose arabyemera urumva cyo gutuma ngumanishira ku mwanya ufete kuvuga ngo urashaje ni kubera nzi yuko ufite abana babiri donc je me suis dit que je crois que uri dans les cinquantaines reka kusanzisha sha urabona ko ushushe oya mwana twita ndashushe tutoshobo awe waza ko atariko arakumviriza kugira yumve ibyo Fisi yamubwiye ko ari ibyo Fisi yamubwiye Fisi urasubira mbega ubanza mugabo ngo babagushije urakunda guteranya je nawe kugira ngo abone umugabo wawe none kumubona umugabo wanje n'umumarayika hewe ubona shira umutwe w'ubuhanzi rero vraiment je sinabyanze aho uwo mujeyi ibintu hewe gusa Mariya mweba yemera byose nkakiranga none ngaho iyo krande y'ubuhanzi uri kurashira ngaho guteranya wowe urige mu runyabwenge cyane none basi kuvyo navuze cyo nabeshi wavuze iki ko muriko murafobeka Sifa wo mugabo nacha ni wamuvya ni wamuvyaye basi wonu shaje hewe wewe iyo bishatse ni wamushiramo kanta ni hamwe abizimbi yamashiramo kanta Fisi ndaba neza nkure hasi gushika hejuru bonaje shaje kandi ndazi kumfuhira atakuzi urazira ni wabandanye musi umwe tuzofatana neza fatana na jaibi jena tukukundi fiti fata jaibi fata jaibi afata jaibi kubera Sifa wese umunye usako n'umukurani ni ibintu bisanzwe le fait ko guma usa neza ufata neza uri ku mwanya ni bisanzwe cyane kandi jewe n'ukuri jewe abashema natwebwe nakubeshe jewe niyo nasaza vraiment ndashaka kumera nkawe kweli ndashaka kumera nkawe none ngo Sifa iyo hewe je ni makutumva no urumva ko abantu bose banyifuza mugabo rero chance François je mwana wo kumeze c'est bien uratesa n'ubivuze umbiriza Sonia kwifuza shaka kumera nka jewe uri gumira uko nyene uri safe uramaze kubona umuntu yiyanga hewe siriyanse ari impamvu kandi kubahana okay baje reka nandikiye message buwanje ndagusabye mpana kure kwanza nandikiye message buwanje mana abwiza kwitegura psychologiquement ko ndumva uwo munsi zoba bitese ntazoze kumbwira ngo sinamuteguje kare chaki boga yego bogos dangote na wa mutamu muza na mutabani sofa mbere
nibaza ko bariko barakurondera muri bank. Sonia bank barakurondera. kuva jya utora telefone zitambagije riba irya mbere n'irya nyuma undi munsi uzosubira Cheri, ça va? Umeze neza? None amagonda ya surprise se utaniguce kare. Umva gute? Oya uno mubwira kiri kare kwa gisanga mbandi okipe rimwe ugasanga biragoye. Bizoje uzambwira kiri kare. Ryari? Samedi. Kujya saro nyene. Boke sawa ntacyo reka tubwire uko. Muganga usubonyandika message ari en compresseur. Sawa bisous.